akamuvuma biraryoshe cyane rwose umusitsi uba bukinga nabi Oh, baby. Merci. Kenapa kita video call? Chakurenze shi. Karibu re. Ama yata haja. Karibu shehe mkuu. Ah, merci. Baby. Oh, nanti mengan darus. Regus lain bandu. Terus. Zakwezi. Zakwezi. Wewe zalo. Sasa lazima shiraswanzo. Urashishya kwanza kuruhuka no ko. Baswaye kunkenya narime. Gashinzwe kwenda gukumbuye friend. Ni ngumbuye nezo. Urazi iyo maze umwanya ariko ndakubona. Ashusho bakuriyaga kushekeza. Kana gutse. Kushimye kuri kuguma wibera mwiza gose. Najambe mu. Sigenda ndakubona. Rega batwenga wewe mbaye. Ya baby. None akazi kagenze neza. Baby no kuri kagenze neza. Turashimana no kuri basha. Chisino kwanga lido. Musanje na hahandi. Kabenzi. Aina musina kabenzi shaka. Shaka nyuma kibire kumutse ina kasusu nyine neza. Kameze neza. Hari twamatuki. Anjana. Uganze. Seram. Nenda kumbe. Mulu zawe zidahera. Wow, sheri ndukuri. Jewe iyo ndi ku kazi ndakubwira ikintu kimwe. Keshi ndiyumvira nyene. Kasanga nakazi n'ikindi kodakora nabihevye. Kasanga umanyumvira wowe cyane. Kuri kumana kugwaye. Umuti wa mpara. Mwana sinzi. Ariko n'umuti w'urukundo. Umuti w'urukundo. N'umuti mitima yahuje. Mitima yahuje. Aya ndawusoma. Aya mitima yahuje. No kunyumva nyumvira. Oya.
nyine wakora akazi kawe uri yarese shashusho anokuri wewe friend navyo ngene basi ntarabitwara naragasinziriye nkumva ngenda uri amahoro arazi charitera ikubira arazi ko haryamba atamunezero ufise ariko muri sa amunezero mwize fresh wenye ifuwa chinyonge Igiswahili sasa waanza nyene nyakwazi kumvise akono uwifuwa chinyonge sana uwifuwa chinyonge abo bagashira muri flash wanakodoa kodo anakodoa anakodoa kodo anakodoa kabandanya no muri byayi byarano wowe nawonzi anishe hayo jakusaba konsa usafiki abona tumaze kwezi tugize mariage kwezi kandi kurapi no gumiza umuharu nguma mparura nguma kuri kalendri rero mama ndamukumbuye framado yakana njya musino wa makiyaje cibaduka mukunda mukumbuye bazora tugende kumuraba ndafise nyokuru wanje ruguru nyene ngo baje rasi nyokuru wanje nawe niyakanye niyakanye no reka arakanye tsoshwana mipira Uganatwa nambaye imipira yindi oya arakanye yanagwa gafindo rero sawa uramutse ugatoye tuzoje tugenda none aho gafundandika cyane urandika nyene oya jera ziko nitse oya none gutinya kwandika oya basi ntibandika okay nakona shobora none ko raho nanda gutombotse Yambi ma chérie umeze gute nizere ko umeze neza ego hanyuma nashaka icambere nashaka ndagusaba imbabazi umbabarire cane zarase ndagenda nakusezeye ariko nanje ntivyamvuyeko papa yarandondereza nkenerwa vyose hewe aca bimbwira yahejeje yuko akeneye ko nja kubandaniriza hanze rero aca bimbwira mw'ijoro ubu ca ngenda rero mbabarire cane ego mviza rero bacu ndashaka ya diri yacu twariko tuyibandanye naho nari hafi ndizeye neza yuko kitocamo icambere coco ndagufise mfise byose ndazi ko byose bizokunda uhari ndazi yuko atakizopfa rero urabona urya yabaye marene warize urya yarasanzwe ari umugenzi wanje kera harya naramubonye ndatungurwa rero ujya mu marene ndashaka bari budukoresha muri diri yacu nzokurungikira amafaranga ushugenda kuri ujya mu marene umubwire byose uko bimeze uko twari twabipanze naho twari tugejeje umubwire ati ndakwinginze ugerageze ibishoboka byose inzira zose zishoboka uhiga ukuntu kose ushaka kubikora ariko rujya rugo rusambuke sibyo ikintu cyose azogusaba ndi tayari kugitanga amafaranga yose azogusaba ndi tayari kuyariha ariko icyo ntashobora kureka ujya muhungu sinshobora kumureka ngo agende ujya muhungu ndamukunda naramukunze kandi nzokwama ndamukunda rero ategereza kuba uwanje canke azakunda ikitazokunda ikizomugora marene uje umwikore ko mama urabizi ko nshigikira muri byose uje umwegere abibafashemo nawe ndazi yuko bitazobananira muri kumwe mwese hanyuma tuzoza turavugana mbwira uko biriko biragenda nyine nuko bimeze ego bye bye bisous Sawa mashe ndashimira Imana ko bimeze neza mama ojo yawe ntiyumvirize ubuntu ndika rero ayo mafaranga ndika amafaranga hama jewe maze kubika amafaranga
je ntacu ntazogukorera n'ukuri urazi yuko twizeranye uranyizeye nanjye ndakwizeye nkaza nta majambo menshi no kuri Rwanda vuba wewe gerageza kubikora amafaranga hama igikorwa gikorwe sawa sawa merci. Nukuri nanje ahantu sinebwa habone kwera niheza kwera ahantu ni heza kandi haratuje mugabo kandi ko narosimye ikicaro two twicara uko fisi ijambo nyamukuru byatumye ndabazana ngaho kugira tuvugana. Urabona mu misi heze twarasohoye umwana je ko ndamwita kari umwana ko n'umwana mu bandi kandi naragize ico niyemeza narabye ndabona ko hari hageze yuko twogishira mu ngiro nkashikana ico nemeye mugaca ndasubiza umutima inyuma ndavuga ati nacemeye bene murango babona ndakoranye ndavuga ati kambanze subire nibutse umuryango ndagishikane rero nico gituma nabicaritse nga tuvugane dutuje kimwe gusa ana kwa rumwe umwana umwe kubera iby'amashure atabaye hagati yacu ariko ndizeye ko ico twofata turi batatu nawe nyine ndibaza ko yocakira kandi suko ndibaza ko si kibi kuri nko ku muryango. Rero sinzi uko ngere mwe mu gitahura nico mukivuga ko nashaka ariko wa gatandatu tuzogende dushikirize ico niyemeje nijo njyamanya mukuru no afisi rine najye twokongera ko munyu yego turavyumvise ingabire ukandi bikiza kwitanga ku munsi wa gatandatu je hari ikintu kimwe ngomba ndakwibariza none burya wabaye umuryango wiwe kuva ryari ko wewe umuzi twamuzanye nk'umukozi ubu hageze aho n'imutungo wo mu muryango
uje kumuhereza ngo ugira utange ingabire ntawe urumva bavuga mu ntuze mu manza yuko bazotanga ngo inkango ngo ziri hehe batagira nimwe rero ndagutera inkuru ubutunzi bw'umuryango sibwo gupfa gusesagura twaburose turusha mugabaye nije nakwikwegeye wabonye ndakubasha ujya munsi uri kuransunika unsunika ngo nje gusaba igongo ucabaza ngo nemeranye navyo kwari kugira ndakubaha imbere y'abantu hanyuma ibikurikira navyo ivyo kuvuga ngo guca ngo kumuhereza ngo ingabire urera ivyo mu muryango ni ivy'umuryango sivyo kuza turahereza imbwa zose zihita wanyumvise ntuzusubira n'uwundi munsi kuvuga yuko jewe nzanye umukozi aho uzokwamura urahereza ingabire bose none ko tuzokwama turabirukana imisi yose badakora ivyo dushaka ico so kuri gantuze uri umukozi wese umuyaye wese azoza araca mu rugo uzoca uramugabira aho ubura bitegura hanyuma ico no kubarira mutama wanje ndagukunda kandi ndakubaha ariko wibagire yuko ako wibagira n'ingoga kandi umukobwa wacu nawe yarakeneye rujya rugo sinumva rero ukuntu wohindura ngo umukozi yakorera twebwe twobandanya tumusuka duhamba umugisha w'umwana wanje ewe je sinzi ko ari umarayika sinzi ko waje uva mu ijuru ntazi ntumvi ivyo ari byo je sindagutahura na gatoya uje yari umuyaya kandi azoguma ari umuyaya niyo titre yiwe hajya waramubujije umugisha rujya rugo nawe yararukeneye kandi ntugire ngo birahera papa yabona impamvu yatumye Riza bamufata nabi kugira niyo source y'ibintu byose icatumye baza baravuga ngo ibintu bimeze uku ngo fone ibiki niyo source y'ibintu byose mama ukunyene kumbe iyi niyo source y'ibintu byose yatumye ujye mukobwa mufata nabi curantangaje vraiment je ndumiwe papa sinenzi ko ibintu byose bikiri mu mutwe sinenzi ko ibintu byaheze sinamenye ikintu na kimwe kumbe aha niho bigeze metiname ni umunsi byacaye kwa kundi nyene kandi ikintu bigeze hindura mviriza renda babariri numva nararivuze kandi narivuze nk'umugabo icyo kumbara ko idasohoka irasohoka kandi ikindi naco kuvuga ngo bango hari abantu ngo biyemeza ibintu ngo amamiliyoni cyangwa ngo amakani bike bigaherereye umugabo bamwubahira icari je rero sinza kwiyemeza ico nazoshitsa kandi ndagishitsa ubu nanje ndatangaye nkuko Dona yabivuze wibuke ko nigeze gukobarira ati ikiri nyuma yibi tuzokimenya wowe ugiye umenye ukuri kw'ico kintu ukuvuga yuko iratangwa kuvuga naho ngo yibye umugisha w'umwana wacu ari umwana wiwawe uje ntwara umugisha wiwe umugisha ntiwibwa umugisha wiwe ahura urateguwe no kuvuga yuko igitegerezwa gutangwa ko narayemanze kandi ujya nawe hari ibintu mwana muri ko murishiramwe cyane kandi ndakubaha ngaguma ndakubwiza ukuri n'ubundi avyumvireho umuyaya no muntu nkawe n'umuntu yaremwe nka wewe atambuka nka wewe none niki umuyaya niki so muntu no kuvuga rero uvyanku vyemere nafashe ijambo rya nyuma nk'umugabo mu rugo nanje nyamba twarambikanye impeta imbere y'Imana n'abantu ukabuzi neza yuko ivy'ubutunzi byo mu muryango bitapfa kononwa ahubwo numva ntangaye ko rukundo umukundi nukubwira ko ankete ndumva ntashize amakenga si yo ngabire gusa inyuma hagatseko hari icishije inyuma ikindi naco uyigura ku muzinda uyigura ku mpanda uyigura hehe izotambuka nkwe gukuguru
itambuka asubira nkwega gutindi garuke isubire mu muri kugira abana banje ntibanyagwe ndabibona hano papa jiki uko nabivuze kare inka urayitanga umuntu yitwa umugabo ariko ashikanye isezerano hari nyuma barashikanye isezerano wabisezeraniye abantu mbere y'abantu genda utanga ijana mama ntiyoza kuza gutanga inka warabisezeranye amafaranga ariho muhira nta kintu kimwe kitari muhira genda ushikane isezerano nubwo atakina cyo cyo gihari woshikane isezerano ko umuntu yitwa umugabo ariko ashikanye isezerano sikuvuga ngo ari mureme cyangwa ari mugufara munini oya gushikana isezerano byo nyine gusa Adona urukoye erega ndumiwe Adona ndakubwira wanka gucumbera umukanda wa nyoko icumu ryaso bakaritwara ubona wakijujuwe ko ni kumeze yo erega ntabana navyaye ibigugu Adona inka uraza amafaranga igeze ko ubu uye uhebe nta soni urabuze icyo wakoze amafaranga naho tuba dufise menshi naho tuba dufise byinshi sivyo gusesagura twabirondeye turushe namusanganye iki byose si amaboko ya twese nta soni ariko urashobora gudesida ikintu nk'icyo utambagije ego kweri uko ni kumeze Adona ndumiwe kumbe papa Adona wafashe Keita umutwara kwiga hanze kugira ngo sigare murankoranira Ananje wabonye biriko biraba sinayibonye vrema urabona ibintu mama wawe ariko arakora uguruka mu mutwe uwo mwana w'umuhungu niyo biriko biraba aricyo ariko birakwigisha ubibona atanivyo gusabika icyo gufungura kumva mu mutwe Barayimana uracyabana ukundi ndamukumbuye nacyo naenda kumbira komena n'abandi barakumbuye ahantu ukundi mugeze we mwa mama yo none mama ari mama mama kuri n'amahoro ino ruguru hari abantu bagira imyaka nk'iyi yose bakaguma bakomeye kwa naho tudaheruka kubona iyo nyokuru wanje yo mama wanje
Mama. Mahoro kibondo. Amahoro mwana. Mama ndongeye kubona mama. Karibu mwana. Karibu kibondo. Hariya. Ubundi wamusitse. Turi kumwe. Pamoja nyoko. Nyoko ngo twakira ba. Tubakumbuye no kuza. Bize. Warakumbuye bize. Reka. Tasha byarase kwaza ku rubanza. Ndabizi ko amana akunda kumugora. Mbevuze ati nambwiye nti abana bakoza kunda muzazi ko mwari mwabimbariye. Turabwiye nyoko abana bazoza ati sisiba. Taraza uraryohewe bibi wakoze. Nuko wanjeko. Umwuzukuru. Ubu n'umwitwa Jaja. Uri Jaja. Ego nama numva Wabonye ritse. Wabonye na Kini kigaba. Nyoko ntasaza. Ubu niyo uyaho babone ngene ngende Basha na basha mutwo tugiye basha natwe tuzoze kwibera. Aho tuzobatwara hari iwacu kujumbura. Oya we no kurazi ngene numvaga kirima keza. Bamenze ngo hari ibi. Mama ni kubera ari kumuranga taje mwijoro. Nyoko yamenze ngo hari ibi kibeho cyisi ngo shitse ngo ntangura kudegedwa. Ora kaje nambaye n'umupira ndavuga ati ari none ko twambara tumenye dutodura. Mugira navuze ati reka yene nambaye umupira undabire yamenze ngo ari imbere kumwe numva ana nyarabushe. Usanze hage hose. Ni kubera ari muki. Mukiyaya. Yambusha nyoko. Umva no kwa mutakara. Ni mwiza we nyokuru. Ona mahandi nyene sasa itakaje mutumba. Ni ukarita taje mutumba ngene ari imeze ari kura ngene metse n'agasara. Ngana ngene yisi. Sasa yitako. Mupira zo kurungikira n'inzi. Kuri mweza gito. Ja wayibonye ja uzokwitonde nkarizi. Sivyo? Nawe nemaga cyangwa umuzungu. Niri kujya kuyerera. Oya. Wone wayerera kiri nabojya. Iyo ngira ko ajya kuyerera akanamuza neza nari kukamu. Oya nakigenda n'ukuri. Sawa ndavuga. Ucaratekere cyaragumutse ubwa mbere. Papa ndamwicaye ndamwana ko rizi yatekeje ninge nabayoneza udatekere bidocubaho nabi. Icyo kiratekere. Ngenda mu gatondo. Mama uzomude yaje kuturamutsa ibijumbura. Kizoce kiherayo ndakubona. Nakunda muci. Mama ni kugira sinze ngende bazonjana. Uzomara imisi 3. Ine. Iyo toshora. Ajoshonjana no kwitanganyika. Musikaje mwana kudamuseke mama rega na wacagenda. Zocunyaruka musikeje. Kandi shaka kwitanganyika usanga ntarahabona nyene baje. Je ntarahabona. Je baranje basigaye bibina. Base mutojana bimwe mutocumugana. Tujana kwitanganyika. Andi bibatazi gutambuka. Abuze gushobora gutambuka. Ngonderera moto cyane ndondere batanga. Oyabi. Ari moto amamoto ntaja mu gisagara. Tuzorondera imodoka. Iwe sana bibwira. Utsotso habona ari byiza gusa. Aha rero naciye hirya no hino. Mbe muzukuru. Oya. Uye ni ibintu ni sawa. Era mbere. Nyoko ndamukunze we nuko gende baza akiri mutoya yari mwiza gose urabona ngena asa neza yo hasa ni umwuzukuru wanje mubwire bibi ko isase riva ku cyo hera hajya hosa ibyo kwitenda haba sudura haba ite na madamu bari twege mu miryango yiwacu abantu b'amafreshe naho duruke yo
Imana irotwongera ntidukenye rero dukenya tuba twicaye hano nagenda ubafata utuzu hakari nishasambuka ndobatuma ko bane banje mutasha kukubaka muze mbe nkamushikira tushikira hantu tuzoza mu mbere nagasima munshirire nukuri nukuri turagukunze cyane uzoze nukuri twigumanire Bujumbura nyokuru wanje natwubona urabona aho ngeze ubu Mana yabiduteye iteka mbwa nawe akakarimbo menyo bakavuga ngo ikigeze kaririye iteka natewe byose natewe ebwira byose yangiriye ibyiza ndahimbawe ndi umwami wiwe ntabyutse wewe yandemye mu ishusho yiwe yandemye n'umuntu ibintu nze we yabiremye ndahimbawe ndi umwana w'Imana jewe yariteka karibu iwacu muri isanze bakoze yego ko nuko tubaye karibu ntabwo twabamenye wa muri bande je banyitwarine umugenzi umuntu yitwa Keita kandi yabwiye bakunzi Keita hama jina je nari narakubonye kuri mariage y'umukobwa yitwa Lize ni wamubereye marere yego ujya musire twari kumera Keita mwari kumwe nukuri Keita nyine ndamuzi n'umugenzi wanje ariko kujya munsi w'urubanza kubera nyine urabona uri marene w'umuntu ntuba nyine ufite akanya kuyaga n'abantu ariko naraboswe nyine ko yaje mu rubanza ariko yaciye agenda sinarose umwanya ko twoyaga nawe sawa nanje yakuntumyeko hari utuntu yamaye ngo ndakuzanire burya yararose akaburuse ari hanze mugabo je acambira kuri umugenzi wiwe cyane burya naje ndabarabikiza ashaka kugira ngo ndagutore byantwaye umwanya munini cyane kandi yari ngombwa yuko dutegereza kurara tubonanye tuntu hano ni ndakuzanira reka ndatugushikirize yabikanye tuno tuntu yego ariko rero hari ibindi bintu hano ngo tuganire kandi kana keneye yuko umufasha kandi ngo arakwizeye cyane akore Keita ari umugenzi wanje kuva kera ariko ndabonye ko yamurije ku mutima n'ubu kandi nyine yagumye nzirikana arananyiyumviriye ko andukana amafaranga ndacyohewe cyane none vuze ngo hariho gutuma n'akajambo yakuye gazombare hari akantu yantumye tuza kuvuga ko bakameze gute n'akantu nyabaki nico ushobora kumufasha ego n'akantu ushobora kumufasha kandi karoroshe cyane nende umugenzi wiwe nukuri n'umugenzi hari icyo kayi tutomukorera sinibaza yego Ishari ry'urukundo Ishari ry'urukundo Ishari ry'urukundo rihanze benshi Ishari ry'urukundo Ishari ry'urukundo Ishari ry'urukundo rihanze benshi erega urukundo ntiruraba ifaranga erega urukundo ntiruraba umuryango ishari ry'urukundo rihanze benshi ari ivyo nivyo yagutumye ivyo nyene ico cyonyene ico nta kibazo kirimo nta ngorane nimwe nzabimukorera
neza cyane yego ugere ubwo ati humura tuza tekana uti arahari azobikorera neza cyane ndakwemera yego shaka hita kugira umugenzi nkawe ntiyahubye kweri ntangorane none ariko wamfasha akanimero kiwe je inimero yiwe ndaza kuyikurungikira ngomba ce nawe nimero yiwawe cyangwa ce ndazishira muri telefone yiwanje kora je telefone yiwanje nayishize kuri charge hama ce ndakoza nawe kuzikurungikira wewe no musinyene muce muvugana nukwenda ikeneye nimero yiwe tuvugane kabisa yego shanda kwemeye wewe kweri we asha ubugenzi bwanje nawe ni nka wewe na wewe na Keita je asha tubaye abantu aba batuza nawe nyine ntatuza nta kibazo na kimwe hama rero nshuti yanje jengire ngende mbona ko nakubwiye ko telefone yashyize kuri charge rero tunumuhira bari bambwiye kuza gukora ngende ndabe yuko babandonde utwo tunda dukora iyi nimero ya inimero yiwe urayirose no musinyene urayi muravugana ashaka bakereko ku bintu nibyo nibaza ko takirenze ico ubwenge urabufise shana abonye umunyamuntu je nkorana n'abantu nkawe asha niyo mico yanje nawe rero sha menga mbonye Keita kweli asha ntakibazo nukuri ndaryohewe kandi ndanezerewe cyane bimwe nto kubarira kweli ariko nihangane cyane mugihe tubafunguriye itubaza Imana umukozi ntaye kweze gutunganya ibyo mugikora ariko mihangane pe mihangane nukuri sivyo ariko rero nugera muhira ucumika nimero yiwe ndayishaka cyane cyane ndakeneye ko ngira kumva kaje kiwe ndakeneye ko tuvugana nawe nuko hamuze kumubwira nukuri ubutumwa warumikaye bwashitse kandi yabwakiriye kandi humura utuze azo gukorera ico amusaze kandi uzanezerwa uzaryoherwa cyane ntumwizeye tazi ko ari umugenzi wawe kuva kera twamye mwamwe mwizerana muri byinshi timure umwizere pe agiye gukorera umuti kandi uzanezerwa sawa Karibu. Wewe? Njewe. Cyangwa n'undi muntu? Kane je? Ma. Meze fresh. Ego. Karibu cyane. Karibu. Karibu cyane. Dale mwakoze. Ukuri karibu turabishimiye. Ego. Twishimiye kugera mu rugo iwanyu. Urabona ko mutagata meze neza cyane. Ntaho shikira nawe. Aba nyene uhazi nk'ibi by'abantu nyine wamaze gushira umuntu mu rugo nyine utegeza kubera neza. Byibutse urumva ati ndabyutse ujyanye kumva ati kajya. Yego. Cyane cyane mu rugo basenga baha Imana. Imana ikomeza kubasiga bakitakira mu bwayo. Yego. Hama none ko madamu ntamubona yo bari hehe? Ya madamu vraiment amazi bisameze nabi. Namusemye ngo yagiye kwa muganga. Ko vraiment Arwaye. Arwaye vraiment amazi imisi nyene
arara mw'ijoro mbona ameze nabi nyene konyo nyene nyene tuvyumva yuko ameze nabi ariko nibaze ko ataremvye ko yagiye kwa muganga yijanye wenyene oya si vyahatari gusa nyene biraboneka ko rwaye okay nta kibazo nyene mwino si niko bimeze ariko azokira nukuri nta kinanirima kategerezwa gukira uko biri kose ariko ukaza kugira mariage ukarongora ukazana umugore utigeze ubimbwira nari umugenzi wiwawe twarayaga cyane ariko urahora urinumira uranabimpisha ugomba ugire mariage ntunyagike n'umukunzi ugomba uzane iyo ukambwira ko ari urya mukobwa mwari mukundanye iyo nkaza kubimenya ko ugomba ugire mariage urya mukobwa ni ukuri hari amakuru wari kumenya nukuri byarambabaje cyane ari wari umugenzi cyane wiwanje gusumba n'urya mukobwa yantoye nkamubera marene kandi bitaniye ubugenzi busanzwe kuri wewe ariko urahora kwambira ko ugomba ugire mariage byarambabaje mvisha marene nukuri mbabari ya frame urazi nyine byagenze sha marene jewe nukuri urabona telefone yarangira ikibazo irataka sivyo maze gutakara rero cingira ikibazo cyo kubura abantu wanyu nari ifise umva nyene sanga nyene ntabaro ngira nyine mero namenye nizurya nyene sivyo bazozo na ndazizi mu mutu rero bari burya naho vyavuye frame nayo ubundi nari kukubwira urazi yuko wari umugenzi gusa urabona ko burya misi nari maze misi nasengera hajya ahantu sivyo rero no kwihangana frame ubundi nyene ntabwo nari kukubwira no kuja none ivyo bindi vyishi nani wobimbwira basi bimeze gute reka nigire mawe ntabwo naje gusambura izubatse oya si gusambura mbwira marene none nibiki ivyo bindi vyishi nari kume bijya umva ndakubwira urabizi we ko ari umugenzi wanje kuva kera kandi ibyo urabizi neza uramenye yuko urya mukobwa watwaye yaciwe wafise inda ariko vema ibi nibiki mubamugira kuba murengana mudakoze sabone wanga nk'umumama nk'uyu ariko arakina ku iyi filime Ishari y'urukundo mukayirengana utagize sabone ariko bashaka gushaka nitwiyahure vrema kora sabone ushande biherere bashaka kuri ipana guterura umunyoko kushira mu ijuru